I'm great. So guys, I'd like to talk about something. hariho ukuntu abantu tumeze tudashobora kwemerana hagati yacu bw'abarundi. Ibi ndabivuze bivuye kuri post ya ejo kwa gatanu haheze. Hari umu artiste w'umurundi yitwa Ole yacafye, sinzi ukuntu nobyita mugabo honestly it was a very 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 good thing to see. Ukumva nta muntu yari gutera abyemera arazi akavuga ati iyi ni crayon ni cyumva nyene. It was something great for sure. Hama rero hari ukuntu turiko turapartaja abantu bagira des commentaires. Hama rero hariho benshi bagati oya ariko aratubesha, iyi ni foto iri si crayon si kiro. Rero mugabo rero ikintu rero kigira kica kimbabaza nuko igihe cyose tubonye nk'icyo dufate nk'iyo batacashase nk'umuzungu umuntu wo hanze, dufate nk'umuntu w'umu-americain jeune américain cyangwa umujene w'umushinwa iki ahonye direct babitarabyina ati crayon yo umuntu azi gucapa igi, ariko kubera n'umurundi basha ngo ni foto wese kuri Google yayikuye hehe, urumva ibintu nk'ibyo. That's not fair guys, please tugerageze kwemerana abasha ahubwo bwundi mbe ndashushe nziranye n'abantu umuntu akora ikintu ntibemere yuko ari yagikoze ndashushe ndatese. So guys, please turabarundi twese turakeneye gutera imbere, nitutemerana hagati yacu vrema ntaho bizoba. Nitutashigikirana twemere uko abantu dushoboye gukora ikintu nyene kirengeye nyine ubwenge bw'abantu, erega hamwe tuzoguma twisuzugura tumenyere twibaza ko turi abantu nyene bo hasi cyane gose, ariko honestly abarundi turashoboye kandi turashima impano abandi bantu badashobora kugira. Then every time, every day and always twamaze dushigikirana, twemeye ko dushoboye, twemeye ko dufise impano zidasanzwe. Yeah, kwa hiyo thank you guys, congratulations again Oleg my friend, honestly you are very talented, ndakubaha gose kandi ndagufana gose urabizi. Ego bagenzi rero banje b'abarundi tubandere twemera twandere dushigikira gutyo n'abandi bazoronka aho bahera kugira ngo badushigikire kandi batwemere. Peace to you wherever you are, God bless you.